Bene data n'abashikanje mu mwami turabaramutsa kandi turabipfuriza mwese ikaze bivuye ku mutima kuri ano masanamu agiye gukwiragizwa y'uno munsi hamwe na mwene data Frank. Turashima cyane yuko misi yose twumva ijambo ry'Imana ku murongo kandi ko Imana ikomeza mwene data mu mubiri wiwe no mu mpwemu yiwe. Imana turagusabye hezagire mwene data Frank. Reka dusomane hamwe Zaburi ya 145 ijambo, kandi nashaka yuko dusoma iyo Zaburi tukayisomera hamwe. Zaburi 145. Mane yanje mwami wanje ndagushira hejuru, nzoshemagiza izina ryawe ibe bitazoshira. Nzokwama ngushimagiza uko bukeye, nzoshima izina ryawe ibe bitazoshira. Uhoraho arahambaye, abereye gushimwa cyane. Ubukuru bwiwe ntibushobora guserangurika. Aburunganwe rumwe bazoshimira aburundi ibikorwa byawe, babiganire iby'inkomezi wakoze. Nzovuga ubwiza bw'igitinyiro c'icubahiro cawe, nzoririmba ibikorwa bitangaje wakoze. Abantu bazovuga inkomezi z'ibikorwa byawe biteye ubwoba, nanje nzomenyekanisha ubukuru bwawe. Bazokwibukiriza ukugira neza kwawe kwinshi, baririmbe ukugoroka kwawe ngo bakome impundu z'umunezero. Uhoraho n'umunyabuntu, yuzuye imbabazi, ateba kuraka, agira ikigongwe cinshi. Uhoraho agira neza bose, imbabazi ziwe ziri ku byo yaremye byose. Uhoraho ibyo waremye byose bizogushima, abakunzi bawe bazogushemagiza. Bazovuga ubwiza bw'ubwami bwawe, bandagaze ububasha bwawe, kugira ngo bamenyeshe abana b'abantu iby'inkomezi wakoze n'ubwiza bw'igitinyiro c'ubwami bwawe. Ubwami bwawe ni ubwami bw'ibihe bidashira. Ubugabe bwawe buzohangama uko urungano ruzogenda rukurikira urundi. Uhoraho aramira abatemba bose, yemesha abahetamye bose. Byose biguhanga amaso, nawe ukabigaburira ibyo kurya byabyo igihe kigeze. Upfumbaturura igipfunsi cyawe, ugahaza ukwifuza kw'ibiriho byose. Uhoraho aragororoka mu nzira ziwe zose, n'umunyabuntu yuzuye urukundo rwinshi mu bikorwa byiwe byose. Uhoraho aba hafi y'abamwambaza bose mu by'ukuri bose. Mu gifaransa ni mu kwizera. Azoshitsa ibyo abamwubaha bagomba, kandi azokumva ugutakamba kwabo abakize. Uhoraho azigama abamukunda bose, ariko abanyakibi bose azobahonya. Akanwa kanje kazovuga ishimwe ry'Uhoraho, abafise imibiri bose nibashemagize izina ryiwe ryera ibihe bitazoshira ibihe byose. Bene data n'abashiki banje bakundwa, hano twasomye ku murongo wa 14 ngo Uhoraho ashigikira abagwa, abatemba bose, abahetamye bose atuma bema, yemesha abahetamye bose. Ego mu gihe cyacu birashoboka yuko tuba tubabaye, tukagira ubwoba y'ibintu bigiye gushika, ariko umwami yasezeranije yuko azotwara abiwe, abacishe mu ibyo bintu byose, kandi ku buryo bw'uko byose bizosoza nk'uko yabisezeranije. Ku murongo wa 15 ngo byose biguhanga amaso,
nawe ukabigaburira ibyo kurya byabyo igihe kigeze. Ibyo nibyo dukora, natwe turindiriye ubwiza no guseruka k'ubwiza k'umwami. Dusome umurongo kandi wa 15 ngo nawe ukabigaburira ibyo kurya byabyo igihe gikwiriye. Twaronse ibyo kurya biriko bigaburwa na Data Frank, uwo n'umukozi wiwe w'umwizigirwa, akagaburira abo mu rugo, kandi ibyo byo kurya twarabizaniwe kandi biradufasha kugira ngo twubakwe, kandi ibyo bifungurwa byaragabuwe mu gihe kibereye nk'uko umwami yari yabyeretse mwene data wacu. Umwami amuhezagire rero mu mubiri wiwe, mu mwemu yiwe no mu mutima wiwe. Twabaye mu bitangaza byinshi n'ibimenyetso mu buzima bwacu, kandi turashobora kwimatanya n'ijambo ryiwe ry'ukuri hamwe n'amasezerano yose yiwe, kuko biranditse hano ku murongo wa 19 ngo azoshitsa ibyo abamwubaha bagomba, ngo kandi azokumva ugutakamba kwabo akabafasha abakize. Natwe dufise icizere muri ibyo yuko umwami azodufasha muri byose, kandi azodutegura ku bw'umunsi w'ubwiza wo kugaruka kwiwe. Reka dusengere hamwe. Data uri mu ijuru mwizigirwa, uguhimbazwa kose, ubwiza bwose no gushimirwa kose ubihabwe kubw'ibyo byose udukorera, hamwe n'ibintu byose wakoze mu buzima bwacu. Waraduhamagaye kugira ngo tuve mu isi, waraduhamagaye ngo tuve mu madini yose kugira ngo uduhe ibifungurwa, kugira ngo uduhamagare dusohoke ngo twitegure kubw'umunsi wawe w'ubwiza. Mwami, turagushimira kubw'ubuntu nk'ubwo, turagushimira kubw'ubufasha bwawe buhoraho. Twagize umwimenyerezo wo mu bufasha bwawe inshuro nyinshi, kandi tubandanye kugira icizere wewe Mwami, tubizi ko byose uzobikora neza. Uhezagire uyu munsi, uhezagire abariko barumviriza bose n'abariko bararaba, na cyane cyane uhezagire umukozi wawe, duhezagire igihe tuzakumviriza ijambo ryawe. Wewe nyene Mwami, uhabwe guhimbazwa kose, ubwiza bwose n'icubahiro cyose, mu izina ryawe ry'igitangaza kandi ry'ubwiza rya Yesu, amen. Bene data na bashiki banje mu Mwami, ndabaramutsa bikomeye cyane. Ariya n'izirici mwene data Shera yadusomeye ijambo ryiza cyane. Mu bisanzwe ni ubutumwa bwose bwuzuye, kandi turashimira umwami Imana yuko dushobora kwizera, tugashobora kwizera ibintu byose ibyanditswe bivuga. Ku bijyanye n'ibigaragara inyuma, tubona yuko amakoraniro ahoraho agumaho azosura kuba hano, azosura kuba muri Suisse. Imana iratanga ubuntu, kandi kubw'ibyo turemezwa yuko by'ukuri ubu twashitse hafi cyane yo kugaruka kwa Kristo, kandi ijambo ry'umwami ritegerezwa gutangazwa mu buryo bukomeye bushoboka, kandi bose bategerezwa kurishira ku mutima. Ntiturisome ngo turyumvirize gusa twifata minenegwe, ariko dushobore gukorwako, dukorerwa ko na buri jambo ryose. Benshi baturungikiye intasho mu isi yose, kandi turaramutsa Zurich
kuvizirici bene data bose na bashiki bacu bo mu mahanga yose, mu mahanga yose no mu ndimi zose. Uyu munsi turaza gusoma mirongo mikenya ya Bibiliya ikomeye, kandi nisengesho ryanje yuko ijambo ry'Imana risohoza mu buryo bwose ico ryarungikiwe, kandi ibyo buri muntu wese. Turatangurana hamwe na Yesaya 57 umurongo wa 15. Yesaya 57 umurongo wa 15. kuko ariko imwe iri hejuru isumba byose igize, iba ahatazoshira, izina ryayo nuwera. Iti mba hejuru ahantu hera, kandi mbana n'ufise umutima umenetse wicisha bugufi, kugira ngo mpembure imitima y'abicishije bugufi, mpembure n'abafise imitima imenetse. Hashimigwe umwami. Turakeneye ibintu bibiri: tukagirwa abazima mu buryo bushasha, kandi tukahemburwa, tugakomezwa, tugahumurizwa. Turakeneye twese yuko umwami ahezagira mu buryo bushasha by'ukuri, akemeza ijambo ryiwe, nk'uko ibyo byabaye mu bukozi bw'intumwa hamwe no mu bukozi bwa mwene data Branham. Imana iravuga ngo mba ahera, kandi ngo mbana n'abo bafise umutima umenetse, bafise impwemu yo guca bugufi, baciye bugufi. Umwami Imana ashobore gukora ibyo muri twebwe. Uko rero bikaba wenyine ubwiwe ashobore kwiyumva neza hagati muri twebwe, hanyuma ashobore guhezagira birengeye ibyo twibaza n'ibyo twasabye. Turasoma muri Zaburi 145 umurongo wa 14. Zaburi 145 umurongo wa 14. Uhoraho aramira abatemba bose, yemesha abahetamye bose. Twamaze kumva ibyo mu ijambo ryatanguje rya mwenda tashera. Uhoraho ngo ashigikira abariko baratemba, aramira abariko baratemba. Uhoraho aba hose, abari hose mu bintu byose biba buri munsi, mu bintu byose umwami aba ari kumwe natwe nk'uko yabisezeranije, kandi tumugira icizere kugira ngo dushigikirwe, dukomezwe, duhumurizwe, kugira ngo tubandanye kugenda imbere mu kwizera. Ubu rero turasoma umurongo wa 15 wo muri Zaburi ya 145 umurongo wa 15. Byose biguhanga amaso, nawe ukabigaburira ibyo kurya byabyo igihe kigeze. Ibyo nibyo twamaze kubyumva, kandi turashimira umwami yuko dushobora kuba muri abo neza cyane biteze ibifungurwa ibyo umwami ashobora kudushikiriza, tukarindira ibifungurwa ibyo umwami adushikiriza. Umwami twebwe adushiriraho imeza yuzuye, nta kintu na kimwe kiburako. Imana yamuritse kuri buri cigwa cyose, byose yarabihishuye, kandi rero itanga ibifungurwa mu gihe kibereye, mu mwanya nyawo, ibyo ibishimirwe ku bw'ibyo. Turasoma muri Yohana 4 umurongo wa 34. Ubutumwa bwiza bwa Yohana igice cya 4 umurongo wa 34.
yesu arababwira ati ndiya zanje ni ugukora icyo uwantumye agomba. Amen. Ibi bimere nk'uku na twebwe twese, bimere nk'uku nyine kuri twebwe twese. Ntituvuge gusa ibifungurwa, ntitube turi ko turavuga gusa ukugomba kw'Imana, ariko ibyo bintu bicike iby'ukuri kuri buri muntu wese muri twebwe, yuko ibifungurwa byo mu buryo bw'imwemu bifatanye, biri kumwe no kugomba kw'Imana, bisohoze mu buzima bwacu ubu icyo umwami yahishuriye ijambo ryiwe, iryo ryacitse ibifungurwa byacu, kandi twebwe uko nyine byadushizemwo mu bintu by'ukuri, bidushyira mu kugomba kw'Imana. Turasoma muri Matayo igice cya 4 umurongo wa 4. Matayo 4 umurongo wa 4, aramwishyura ati byanditswe ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa, ariko atungwa n'ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana. Uyu munsi kandi dutegerezwa mu buryo budasanzwe ibi kubifata tukabishaka umutima. Ni kuvuga yuko umuntu by'ukuri yabyawe n'Imana, aho ni kuvuga yabaye umwana w'Imana, afise ukwemera muri we by'ukuri bivuye ku mutima, kandi by'ubunyakuri kuri buri jambo ryose. Si jambo rimwe gusa riba rihuje n'ibyo dushaka, ariko ni buri jambo ryose ry'Imana, akagira ukuryemera muri we bivuye ku mutima muri we nyene. Uyu munsi rero turaza kuvuga ku bintu bimwe bimwe bikomeye ku bijyanye n'ibyo, na cyane cyane byari biri ku mutima cyane kiriya gihe mwene data Branham. Ariko ndabasaba nimugumize mu bwenge bwanyu, mugumize mu mitima yanyu ibintu tumaze gusomerwa, ngo umuntu ntabeshwaho gusa n'umutsima gusa, si ijambo ryahishuwe gusa, ariko ni buri jambo ryose by'ukuri, ni buri jambo ryose, buri jambo ryose. Ntitube dufise ukugarariza muri twebwe, ariko tukaba dufise ukwemera imbere muri twebwe, ukwakira by'ukuri bivuye ku mutima, hanyuma tugasaba Imana ngo iduhe ubuntu kugira ngo buri jambo ryose dushobore kurishira mu ngiro, tushire mu ngiro, tukaribamwo, tukarishira mu ngiro. Ubure turasoma muri Matayo 24 umurongo wa 45. Matayo 24 umurongo wa 45. None ninde mushumba wo kwizigirwa ubwenge shebuja yosigarana abo mu rugo rwiwe ngo abagaburire igihe kigeze? Kugira ngo ahe abo mu rugo, abanyarugo, ibyo kurya mu gihe gikwiye. Dutegerezwa kandi gufata iri jambo tukarishira ku mutima naryo. Imana by'ukuri yatanze ubuntu, irungika umuhanuzi wayo nk'uko yari yabisezanije mu isezerano rya kera, kandi bikemezwa no mu isezerano rishasha, yuko ngo izorungika umuhanuzi ameze nka Eliya kugira ngo asubizeho ibintu byose mu kibanza, kugira ngo asubizeho ibintu byose. Kandi kubw'ibyo turashimira cyane Imana n'imitima yacu yose n'ubugingo bwacu bwose. Turasoma ubu rero mu muhanuzi Yoweri igice cya 2 umurongo wa 23. Yoweri 2:26, kandi muzojya mute akabi, muhimbaze, muzohaga, muhimbaze izina ryanje jewe Uhoraho Imana yanyu, nabakoreye ibitangaza
amen ngo muzojya muhage muhimbe. Imana yategekanije ibifungurwa, ijambo ryahishuwe. Sinshaka kwinjira mu mwidonido ryabyo, ariko tubaye mu bihe bya nyuma, mu myanya ya nyuma, mu buryo bwa Bibiliya asohoza imbere y'amaso yacu, kandi turashobora kuguma dusemera umwanya wose ngo uyu munsi iki cyanditswe kirasohoje imbere y'amaso yacu. Uyu munsi ntibikijanye no kuba ari ibyo Imana yakoze mu gihe cya Aburahamu, mu gihe cya Mose, mu isezerano rya kera, canke mbere n'ivy'Imana yakoze mu ntango y'ishengero ry'isezerano rishasha. Turabishima. Hano turafise ibyabona, ibyadusigiye ibintu byose Imana yakoze, ariko ubu rero bijanye mu by'ukuri no kuba twoshigwa nk'ishengero ry'Imana nzima, tugashigwa ku isi ry'amasezerano, kugira ngo Imana ishobore gusohoza amasezerano yose. Ni gusa abo bizera bakizera isezerano ry'Imana nibo bazoribona, nibo bazoyabamwo mu gusohoza kwayo. Ndabasaba ibyo mubishire ku mutima. Reka tubandanye ugusoma kwacu. Turasoma mu muhanuzi Zekariya igice cya 2 umurongo wa 12. Zekariya 2:12. Mazoraho azohindura ibuyuda habe ishamvu yiwe yo mu gihugu cera, kandi azokongera kwirobanurira Yerusalemu. Amen. Ibyo nabyo ni ijambo rikomeye cyane. Imana ntizogira Abisirayeli hariya mu burasirazuba bw'impera canke mu manuko, ariko ni ku isi y'isezerano, ku musozi Siyoni. Imana izogira ubwoko bwayo bw'Abisirayeli babe aho yabategekanirije, kandi twese turazi amasezerano, turabizi twese ibyabaye i Yerusalemu, kandi Imana yasezeranije yuko Yerusalemu yayisezeranije ubwoko bw'Abisirayeli, kandi ubwami n'ubundi buzoba i Yerusalemu. Ubwami buzosubira kuva i Yerusalemu mu buryo bushasha, ariko ubu rero biraba twebwe, hari biraba twebwe ku rishasha, ishengero ry'isezerano rishasha. Imana ntidusubiza mu gihe cy'ubugorozi canke mu bihe by'amakanguro ibyabaye inyuma y'ubugorozi. Imana itugarukana uyu munsi, itugarukana ku isi yera, ku isi yera, ku nyigisho zasohotse ziva i Yerusalemu, kuko uko niko byanditswe ngo ijambo ry'Uhoraho rizosohoka riva i Yerusalemu, kandi inyigisho izova ku musozi Siyoni. Yesaya 2:4, Mika 4:2. Turashobora kuza nk'ishengero ry'Imana nzima, tukagaruka mu buryo bwuzuye, tugasubira ku ijambo iryo ryaratangajwe kiriya gihe kera i Yerusalemu, iryo ryarigishijwe kera i Yerusalemu, igihe hariya aho ishengero ryatagurira. Kandi ni ku bw'ibyo niho Imana yashoboye gukoresha mwene data Branamu, ni ku bw'ibyo Imana yakoresheje mwene data Branamu
kugira ngo atugarukire ku nyigisho zose z'intumwa n'abahanuzi, kugira ngo agarukane ubwoko bw'Imana abusohora mu kuzimira kose no mu madidane yose canke urujijo, ngo baze ku isi y'isezerano, baze mu ijambo ry'isezerano, kandi turi abana b'isezerano, kandi twizera yuko Imana ubu rero by'ukuri nk'uko mwene data Branham nawe yabivuze inshuro nyinshi, ubu umwami ahamagara umugeni ngo asohoke ave mu ishengero, ahamagara umugeni ngo asohoke ave mu ishengero. Amakete indwi yo kurungikwa mu byesho Yohana abwirwa ishengero, ariko isezerano misi yose ryahabwa unesha. Ubu rero umwami ariko ahamagara umugeni, uwo azoseruka imbere yayo ari uwanesheje, ari umukuku w'abanesheje. Kandi icyo nicyo kintu nyamukuru ubu by'ukuri, tukagira umugabane wa nyuma imbere y'uko Yesu Kristo agaruka. Hanyuma tukagaruka ku Mana mu bintu byose, tugaruka ku ijambo ryiwe mu bintu byose Yerusalemu, kandi kugaruka ku Yerusalemu tukashobora kubaha ibintu byigishijwe ku ntango ariya Yerusalemu, haba ku bijanye n'ubumana, ku bijanye n'umubatizo, ingaburo yera. Ibyo bintu byose dutegerezwa kugaruka mu ibyo bintu byose, tukagaruka no kugutangaza kwa Bibiliya kubw'ubwiza bw'Imana no kubakwa kw'ishengero umugeni. Turasoma muri Zekariya 2 umurongo wa 13. Yemwe abafise umubiri mwese nimuhwekere imbere y'Uhoraho, kuko abyukurutse iwe ahera hiwe. Dutegerezwa kandi gutahura iri jambo tukarishira ku mutima naryo. Dutegerezwa ubure gusa kuvuga, tukavuga hose nimuceceke. Ubu rero nimuceceke, ibyo mushaka kuvuga ntibigifise agaciro. Ibintu muja gufatirako mwebwe ubu nimuceceke, hamwe n'ubutumwa ahantu kanaka. Abo bantu bari mu nzira hamwe n'ubutumwa ahantu kanaka, nimuceceke. Ubu rero nimuceceke, ibyo mushaka kuvuga ntibigifise agaciro, ibintu mushaka gufatirako ntibigifise agaciro. Aravuga abagira ingendo, ibifise agaciro gusa ni ibyo umwami ubwiwe ashaka kuvuga. Kandi ibyo rero na cyane cyane mu ishengero umugeni, si ibyo abo bantu bose baba bashaka kuvuga. Mu ishengero umugeni rya Yesu Kristo hafise agaciro gusa ibyo umwami Imana ubwayo yonyine ivuga. Rero abo bantu bose bataronse umuhamagaro w'Imana nibaceceke. Kandi ibyo aho mu mashengero yose, kuko abantu bafise amaseminari yabo, amashuri y'abiriya yabo, hanyuma bakaca bugura umunwa bakaca bavuga ibintu. Abambaye umubiri bose nibaceceke, mureke umwami Imana ubu rero ubwiwe yifatira ijambo ahantu hose. Nimuyumvire ishengero rya Yesu Kristo rikatabagurwa rikagabugwa kubera yuko bamwe bizera ibyo uyu canke ibyo abandi bakizera ibyo abametodiste bavuga, abandi ababatiste ibyo bavuga, abandi bakizera ibyo abiteriyani bavuga. Nimuyumvire ibintu nk'ibyo ko byohagara imbere y'Imana bikaguma imbere yayo, nivyo ntibishoboka. Ubu rero biraheze ibyo bintu byose, hamwe n'ishengero ry'Imana nzima. Igifise agaciro gusa nico Imana yavuze mu bivugwa mu ijambo ryayo, kandi ishengero n'urufatiro, ni inkingi y'ukuri, si inyubako y'ububeshi biciye ku bisobanuro by'abantu hamwe n'ibyumviro by'abantu, si imikoranire y'igikristo yahamagawe n'abantu, yashizweho n'abantu. Oya, nk'igihushane hubwo umukuku wacunguwe n'amaraso ugize ishengero ry'Imana nzima.
kandi umuntu by'ukuri yabyawe n'imana, umuntu by'ukuri w'imana yumviriza gusa ijambo ry'imana ry'inkomoko. Kandi turabishima cyane kuko ako na gace ako imana yadushizemwo muri kino gihe. Mwumvirize gusa ico mwemu w'imana aba ashaka kuvuga biciye ku ijambo ry'imana abwira ishengero. Abasigaye nabo barashobora guceceka, bategerezwa guceceka. Turasoma muri Timoteyo wa mbere, muri Korino ba kabiri 7 umurongo wa mbere. Nuko bakundwa ko dufise ibyo byasezeranywe, twiyuhagire ubuhumane bwose bw'umubiri n'ubw'umutima, kuba abera tugushikishe kubaha Imana. Amen. Ibi nabyo birimwo mu bihejeje kuvugwa. Kandi umwami wacu n'umucunguzi wacu dukunda yaravuze mu isengesho ryiwe ry'umuherezi mukuru, yaravuze aya majambo akakurikira ngo ubeze mu kuri kwawe, ijambo ryawe niko kuri. Ibisobanuro by'abantu nta kintu na kimwe bifise bipfana n'ukuri. Nico gituma kubera yuko atakwezwa ntitushobora kubona umwami, dutegerezwa. Ibi rero nibyo dutegetswe n'Imana. Ubu rero tuzoba duha ijambo ry'Imana kandi ryo rifise iby'ukuri hamwe n'ibyo byanditswe bivuga, kugira ngo dushobore twerezwe muri ryo, kuko twaronse amasezerano akomeye ahambaye ubu ariko arasohoza kubwo buntu. Kandi turashaka kandi tuzoba duhari igihe bimeze nk'uko igihe umwami azoreza igikorwa ciwe. Reka turasoma mu Baheburayo 12 umurongo wa 14. Abaheburayo 12 umurongo wa 14. Mukurikirane n'umwete wose kugiranira amahoro n'abantu bose n'ukwezwa, kuko utejejwe atazoraba umwami. Twamaze gushimika kuri ico naco, ariko ni vyiza gusa yuko tubisubiramwo kugira ngo bose by'ukuri bashobore kubishira ku mutima. Ntihagire uwizera n'umwe by'ukuri ubu rero yobandanya ngo ajane inzira ziwe bwite, ngo abandanye gukora ibintu byose ashaka, abandanye kuguma mu nyigisho ziwe bwite, inyigisho, ariko bose bace bugufi munsi y'ikiganza cy'ubushobozi c'Imana mu kwizera hamwe no mu kumvira. Ukumvira ni igice cyo kwizera, kandi ukwizera nabyo ni igice cyo kumvira. Ntidushobora gufata ko twizera nk'uko ibyanditswe bivuga nimba tubigarariza hanyuma tuvuga ngo tugarariza ngo twumvira ibyanditswe kandi tutizera nk'uko bivuga. Rero umwami aduzana bene data n'abashiki bacu bakundwa bose bizere ijambo ry'Imana, izobazana kugira ngo dushobore kubaho biciye ku kwizera no mu kumvira, tube mu byo Imana yadusezeranije. Turasoma muri Timoteyo wa mbere, Timoteyo wa mbere 2 umurongo w'9. Timoteyo wa mbere 2:9. Kandi n'abagore nyene ndagomba ko bambara imyambaro biberanye, bagendana isoni, badahugumba kandi badashazisha gutsiba umushatsi, canke izahabu, canke maragarita, canke impuzu z'igiciro kinini. Dutegerezwa naho gufata iri jambo tukarifata nka nkama, riko ribwira bashiki bacu bakundwa ngo mutubwire by'ukuri, mbega umugore yizera arashobora kugendagenda mw'ibarabara yambaye ijipo ishika ku mavi yiwe,
canke mbere iri no hejuru y'amavi ku masantimetero nka 10, mbega yogendana ikanzu canke ijipo canke iri munsi y'amavi basi nk'amasantimetero 10 hejuru igafuka ibintu byose bigera ku mavi. Nigije mu myaka ya za 70 muri Canada, Cash verse 7 mu ishengero ry'Abamenonite, kandi aho gushika no muri kino gihe cacu abo bagore by'ukuri bambara mu buryo bwo bwiza cyane, bakikwiza impuzu nk'ishati iba ifunze igifungo gushika hejuru, gushika ku gifungo cyo hejuru ibifunze, nta kintu kimwe kiba cyuguruye. Kandi muca mubona ibyo ari byo. Mbega ni kubera iki Pawulo yashimitse cyane ku mirongo myinshi ya Bibiliya ivuga uburyo abagore bategerezwa kumera, kandi kuri twebwe si abagore gusa ariko n'abashiki bacu muri Kristo, abandi bagore bose nabo uko biri kose ntibazopfa babyumvise ibi, ariko bashiki bacu bakundwa muri Kristo bazobyumvira, bambare batashizemwo ibitsibo mu mutwe, bagatsiba imishatsi hamwe n'ibintu byo kwishariza inyuma, ariko babe bambaye mu buryo busanzwe, mu buryo bwo kwikwiza, hama bishikanire Imana n'imitima yabo yose. Kandi mukumvira bazokora iby'Umwami Imana yavuze, mukumvira bazokora iby'Umwami Imana yakoze. Murabizi ko misi yose nkunda kugaruka kuri Mwendata Branham mu butumwa 1,100 yoba yaravuze abagore basi nko mu butumwa 500, kandi mu kanya kamwe turaza kumva kubera iki mbega yategerezwa kubikora, kubera iki mbega yategerezwa kubikora. Hanyuma yagarutse ku bijyanye n'ibyo mu itongo rya Edeni, agaruka ku ntango muri paradizo, igihe inzoka Satani yashuka umugore wa mbere, hanyuma ubukwe bwa mbere buramanyuka, ubusambanyi bwa mbere buraba, ukugwa cabaye ikintu giteye ubwoba, ico Imana yoba yarabonye. Mbega byari biki? Kubera yuko umugore yararetse ajana n'ibyo umugwanizi ariko aramubwira, hanyuma ugushukwa ntibyari mu majambo gusa, kubera yuko iby'Imana yari yavuze babikekeranije ko ngo mbega Imana yoba yaravuze uko niko umugwanizi none umunsi akivuga, akabwira abagore bose, akabwira n'abagabo bose. Imana ngo mbega by'ukuri, mbega yoba yarabivuze. Nimba ibintu byose byanditswe hano, ego Imana by'ukuri yarabivuze. Ibintu byose byanditswe hano muri Bibiliya nk'uko byanditswe ni Imana yabivuze, ariko nk'uko duheje kubishibika ku Mwendata Branham nk'umuhanuzi by'ukuri yaratezanijwe akarungikwa n'Imana, yategerezwa gushimika cyane, agashimika ku bijyanye n'abagore. Kandi mbere turagiye gusoma iyindi mirongo ya Bibiliya. Turasoma muri Matayo 5 umurongo wa 25. Matayo 5 umurongo wa 28. Ariko jeho ndababwira yuko umuntu wese araba umugore akamwipfuza aba amaze gusambana nawe mu mutima wiwe. Aya n'amajambo y'Umwami wacu ubwiwe, aya n'amajambo y'Umwami ubwiwe. Umuntu arabye umugore
umugore yubatse mu kwipfuza aba amaze gucamo kubiri ubukwe bwiwe akabikora imbere mu mutima wiwe, aba yamaze gusambana nawe. kandi abasambanyi n'abashakanye ntibazoragwa ubwami bw'Imana. Ni kimwe mu cyaha kibi cyakozwe hano ku isi, kandi nk'uko namaze kubivuga bisubira mu itongo rya Edeni mu gushukwa hariya muri paradizo. Rero umwami ubwiwe yarabivuze, nimba umuntu yitegereje umugore kugira ngo amwipfuze, nicyo gituma mwene data Branham yarashimika kugira ngo abagore ntibakwiye kwisiga ibintu, bakisiga amarangi, bagashyirako za verni, amarangi, ngo bigire beza n'ibindi bintu, hanyuma bakaca bizana uko imbere y'abagabo, kuko bazobazwa ubwo busambanyi kuba baje bakiserura bameze nk'uko. Reka tubandanye gusoma. Turasoma mu gusoma mu Balewi 20, Balewi 20 umurongo w'indwi. Mu Balewi 20 umurongo w'indwi, nuko mwiyeze mube abera, kuko nduhoraho Imana yanyu. Twamaze gushimika ku ico naco, kandi turagiye kubandanya ugusoma kwacu. Turasoma muri kino gice nyene ubure ku murongo w'umunani, kandi muze mwitondere amabwirizwa yanje muyashitse, ni jewe uhoraho, ni jewe mbeza, ngo mwitondere amabwiriza yanje, amategeko yanje, kuko ni jewe uhoraho ndabeza. Tubandanye ugusoma kwacu. Turasoma ubu rero muri kino gice nyene ubure umurongo wa 10. Umuntu niyasambana n'umugore w'uwundi, agasambana na mukamugenzi we, uwo musambanyi n'uwo musambanyikazi ntibaze babure kwicwa, bazohanishwa urupfu, ukwicwa. Turashobora gusoma twese iyi Abalewi 20 mu buryo yose, tukisoma yose. Hari ibitondekwa bivugwa ku bijyanye n'ibyabaye hamwe n'ibiba, kandi abo bantu bose bafatwa n'icyo cyaha bicwa n'amabuye aho nyene, bicishwa amabuye aho nyene. Imana ni Imana yera, kandi idutegeka twebwe twese ukumvira hamwe no kwezwa. Turasoma kandi umurongo ukurikira, muratangazwa n'ibyanditswe byose. Turasoma muri Mateyo 5 umurongo w'8. Hahigwa abafise imitima itanduye, kuko aribo bazobona Imana. Ego, ariko ntegerezwa kubakwegerera kuraba yuko mu kugura Bibiliya musure gusoma Abalewi igice cya 20. Ivyanditsweyo biracafise agaciro uyu munsi, kuko mu mategeko nta n'akanyuguti kazozimangana ngo kaveho. Ivyo twarabihawe, sinshaka kuvuga byose ivyanditsweyo, ariko muze kubisoma, muze kubyisomera iwanyu, mubisome mutekanye rwose. Ibintu byose biravugwamwo hariya, umugabo n'umugabo, umugore n'umugore, umugabo n'igikoko, umugore n'igikoko, ibyo bintu byose biravugwayo. Kandi nimba turavye
mu isi y'uno munsi mbega dusanga iki tubona iki gahunda y'imana ntikihari ntikiriho kandi nimba itegereza gusubizwaho ni gusa mu batoranijwe muri bene data na bashiki bacu muri Kristo abo bezwa mu ijambo ry'ukuri mu kwitondera iryo jambo kandi aho gusa niho bashobora kwezwa abo bejejwe mu maraso yera y'umwagazi w'intama abo babyakiriye bakabyemera ku giti cyabo ugucungurwa n'ukubohoka kwabo ikigongwe cyabo ubwabo kuko ni gusa wahuye n'Imana by'ukuri agira umwimenyerezo n'Imana by'ukuri agapfa kuri we akabambanwa na Kristo ni uyo gusa niwe azoshobora kurengana byose abeho ubuzima buhimbara Imana mbere no mu mubiri wiwe birakunda kubaho ubuzima buhimbara Imana mu mubiri kandi aho niho Imana ishaka kutuzana ubu kandi ku bw'ibyo dutegerezwa gusoma iyi mirongo ya Bibiliya ibivuga ibintu byose bitegerezwa gushyirwa muri gahunda bigasiburwa kugira ngo by'ukuri tugashobora kugendana n'Imana hanyuma tukitegura kuzamurwa ntibihagije no kuvuga ubutumwa bw'igihe cy'iherezo ntibihagije no kuvuga ngo Imana ngo yaduhishuriye ijambo ryayo ntibihagije kuvuga ngo Imana yaduhaye amasezerano ibyo bintu byose ni byiza cyane kandi turabishimira Imana ariko igihe cyashitse ukugaruka k'umwami by'ukuri kuri ku muryango nicyo gituma birakwiye yuko dushimika yuko igihe cyashitse kugira ngo mu bintu byose tubeho ubuzima buhimbara Imana mu mwemu mu mubiri no mu bugingo. Tubandanye gusoma kwacu turasoma muri Petero wa mbere igice cya 4 umurongo w'indwi n'umunani. Petero wa mbere 4 umurongo w'indwi n'umunani. Ariko umuhero wa byose uri hafi, nuko ni mu banyabwenge ntimuhugombe mwirinde kugira ngo mubone uko mushishikara gusenga. Ikiruta byose mukobye mu gukundana kuko urukundo rupfuka ibyaha byinshi. Umwami abishimigwe kubwo amajambo nk'aya. Kugaruka k'umwami kuri hafi cyane kandi ibyanditswe biratubwira ibikwiye mu buzima bwacu, ibikwiye mu buzima bwacu kugira ngo duhimbare Imana, kuko uko niko byanditswe kuri Enoke ngo yaremegwa agashimirwa intahe n'Imana, ibyo yabironse mbere ko azamurwa kuko yagendana n'Imana. Imana by'ukuri ishobore kubitanga ku bw'ubuntu ibi abo bose bizera ubutumwa bwa nyuma, tugashobora gufata nkama buri jambo ryose ry'Imana, hanyuma tugashobora kuribamwo tukarishira mu ngiro nk'uko twabishimitse ko ubwa mbere. Abasigaye bandi nabo barashobora kubandanya inzira zabo bwite, barashobora kwizera bagakora ibintu byose bashaka, ariko uyo ari mu ishengero ry'abana b'imfura ashaka kuba yiteguye kubw'ugaruka kwa Yesu Kristo, akurikira ubu
kandi mu kumvira buri jambo ryose ry'Imana. Turasoma umurongo wa nyuma wa Bibiliya wo muri Matayo igice cya 24 umurongo wa 14. Kandi ubu butumwa bwiza bw'ubwami buzovugwa mu isi yose ngo bube ikimenyetso kibera icabona amahanga yose, maze umuhera uzocuza. Bene data na bashiki banje bakundwa, bagenzi muri Kristo, bene data na bashiki banje bagenzi muri Kristo, ivyo navyo bitegerezwa kuvugwa mu buryo bwumvikana. Mwene data Branham yaronse igikorwa gitumbereye cyo kuzana ubutumwa bwabanziriza ukuza kwa kabiri kwa Kristo, nk'uko Yohana umubatizi yari umuhanuzi yasezeranijwe, kandi akaba yarazanye ubutumwa igihe cyo kuza kwa mbere kwa Kristo, hanyuma agashobora kuzanira umwami ubwoko buteguwe neza nk'uko ibyo tubibwirwa. Bene data na bashiki banje, ni nako bimeze ubu. Si ubukozi gusa nka bumwe muri butanu bwanditse mu Banyefeso 5, ariko aho bijyanye no kuba ari ubukozi bufatanye n'inkuru y'agakiza. Si gusa ubukozi bufatanye n'amashengero yo mu karere, ariko hano ni ubukozi buri hejuru cyane bukomeye, ni ubukozi nyamukuru imbere y'uko Yesu Kristo agaruka. Kandi ubwo butumwa bwa nyuma bwategerezwa gutangazwa nk'ubutumwa bw'agakiza ku mahanga yose mu ndimi zose. Kandi muri data Branham yarabivuze abishimitse ko cyane, aravuga ngo si uko je nzobanziriza ukuza kwa kabiri kwa Kristo, ariko ubutumwa ubwo Imana yampaye nibwo buzobanziriza ukuza kwa kabiri kwa Kristo. Uko rero turabizi yuko umwami wacu yahamagaye umukozi wiwe umuhanuzi mu 12:65. Mu bwo buryo nyene turabizi yuko yaronse igikorwa cyo kubika, cyo kuziganya ibyo kurya byo mu buryo bw'impwemu. Ijambo ryanditswe ryacitse, ijambo ryahishuwe kandi rizima. Yakoze igikorwa ciwe, kandi nimba ntegerezwa kubivuga, kandi ntegerezwa kubivuga yuko umwami yarampamagaye mu buryo butumbereye, arandungika kugira ngo ngende mu gisagara no mu kindi. Naronse ukurungikwa kugira ngo mvuge ijambo, ngabure ibifungurwa byo mu buryo bw'impwemu, kandi nashoboye gukora iby'iryo tegeko ku bw'ubuntu. Narabikoze mu myaka 55 irenganye. Buri kwezi nazunguruka mu isi yose kugira ngo mvuge ubutumwa bwa nyuma ku isi yose. Kandi bene data na bashiki banje, je sindiko ndatera inkuru. Mwene data umwe yarambajije nimba nari nakanuye, nari nkangutse igihe cyose umwami yaba amvugisha, canke nimba hari mu nzozi. Munyemerere ndabishingire intahe imbere y'Imana ishobora byose. Misi yose naba nakangutse, nta ncuro nimwe
byaba mu nzozi, ariko minsi yose naba namaze gukanguka, que ce soit haba itariki 2 z'ukwa kane mu 1962, 19 haba mu septembre, 19 itariki 19 z'ukwicenda mu 1976, canke inshuro zindi zose là, naba ndi ngaho, naba namaze gukanguka, nkumva byumvikana ijwi ry'umwami, naba nzi aho ashobora kuba ahagaze, nimba yaba ari iburyo ku idirisha canke où est-ce qu'il se ahantu hose yaba ahagaze mu cyumba, iminsi yose naba nzi neza neza aho umwami ahagaze igihe aba ariko aravuga. Et c'est pourquoi, Nico gituma frères et sœurs, bene data na bashiki banje je dois le dire, ntegerezwa kubivuga kandi irindi rimwe, acceptez de dire mwemere bivuye ku Mana que frère Branham yuko mwene data Branamu a accompli son ordre yakoze igikorwa ciwe, ubukozi bwiwe, nanje nakoze mon mandat. ubukozi bwanje. Et que maintenant, Ubu rero bene data bose ont réellement été désignés by'ukuri bashizweho n'Imana, bazotangaza bya byo kurya nyene byo mu buryo bw'imwemu, rya jambo nyene qui a été prêché. Car iryigishijwe, kuko Imana yaragavye kugira ngo amahanga yose abwigwe ibyo Imana yategekanije cette muri dernière étape, kano gace ka nyuma, ino ntambwe ya nyuma. et comme nous le trouvons, Kandi nk'uko tubisanga muri Mateyo 24:14, ce message ubu butumwa divin bw'Imana de salut bw'agakiza, auquel appartient ubwo burimwo ibintu byose ivyanditswe hano. lorsqu'il aura été prêché, Igihe buzomaze kwigishwa mu mahanga yose, aho rero iherezo rizoza. et il est certain que le Kandi nta nkeka ubutumwa bwa nyuma été prêché, bwaravuzwe, bwarabwiwe amahanga yose. et il est également certain que la Kandi nta nkeka ubu iherezo rigiye kuza, kandi ku bw'ubuntu tuzoba ibyabona by'iryo herezo, tuzoba mu iryo herezo. Kandi turabona ku bimenyetso by'igihe, n'impumyi irashobora kubyumva ibyumvishije inkoni yayo, nous vivons maintenant yuko tubaye ubu mu bintu byose umwami, abahanuzi n'intumwa prédit batangaje bakavuga ko bizaba mu minsi ya nyuma, byo mu bihe bya nyuma, que ce soit le retour d'Israël, haba kugaruka kw'Abisirayeli, haba mu gihugu cyabo cy'isezerano, pour cette yuko Imana izosubira kwitoraniriza Isirayeli mu gihugu cera i Yerusalemu 1940 guhera mu 1948. d'Israël Dufise leta ya Isirayeli, kandi Imana de son peuple yasubiranye abantu bayo mu gihugu cy'isezerano, kandi ibyasezeranijwe Abisirayeli produira. bizoberayo En effet, après l'enlèvement, inyuma y'izamurwa. Ariko imbere y'ivyo bigikwiye cyane kugira ngo tube twiteguriye ukuzamurwa, gitegerezwa kuba l'Église, mu ishengero mugeni. je suis simplement heureux. Kandi ndanezerwa cyane yuko umwami yanyeretse umurima munini w'ingano, umurima weze cyane, La nouvelle moissonneuse batteuse icuma gisarura gishasha gitingatinga, hanyuma mpabwa itegeko ryo gusarura. Ndashima cyane, nkashimira Imana kubwo imyimenyerezo yose ndengakamere. n'être humain Nta muntu n'umwe ashobora kwibaza ico ibyo je bisobanura kuri jewe, d'avoir toujours kuba misi yose entendu narumvise mu buryo bwumvikana ijwi ry'umwami, nk'uko ubu mwumva ijwi ryanje muri buno buryo, mu buryo bw'inkomezi riri hejuru. Misi yose rikavuga mu rurimi rw'ikidagi, nararyumva. Kandi ndashima cyane, nkashimira umwami yuko by'ukuri natangaje
sous son ordre, munsi itegeko ryiwe mu gikorwa ciwe ijambo ryiwe mu izina ryiwe, kandi umwami yatanze ubuntu bure mu isi yose bene data bose na bashiki bacu bose puisse écouter barashobora kumviriza biciye ku butumwa bukwiragiza mu ndimi zose inshuro 3 buri ndwi, kuwa gatatu, kuwa gatandatu no kuwa Mungu, toutes les semaines. indwi zose. Ndashobora kuvuga gusa ngo ivyanditswe duhejeye kuvuga byo muri Matayo 24:14 birasohoza imbere yacu, imbere y'amaso yacu no mu matwi yacu. mu bwo buryo ukugaruka k'umwami kuri hafi cyane, Puissent tous lire bose bashobore gusoma imirongo ya Bibiliya bayishire ku mutima, hanyuma babwire umwami ati ndashaka kuzoba mpari igihe izamurwa rizoba. Bose bagire uwo mutima uciye bugufi wunamye atabugarariji, kuko umwami abana nabo bafise umutima ujanjaguritse, bafise impwemu iciye bugufi. Bose baciye bugufi munsi y'ikiganza cy'ubushobozi c'Imana, volonté ukugomba kw'Imana gusohoze en nous muri twebwe twese kubw'ubuntu kuri abo batangaza ijambo, ceux qui l'écoutent. kuri abo baryumviriza, kuko ijambo Produit toujours les misi yose rikora ico riba rirungikiwe, kandi ubutumwa bw'igihe cy'iherezo aussi l'effet buzokora pour lequel il a été envoyé, buzokora icyo bwarungikiwe muri abo bose babwizera. à savoir qu'une épouse Ni kuvuga ngo umugeni adacavuye na gato, atagira amarabaga, yambaye ibyera, azoseruka imbere y'umwami igihe azoba agarutse ku bwacu, kugira ngo adutware mu bwiza de l'enlèvement. igihe kizamugwa. La bénédiction Umugisha du Dieu w'Imana ishobora byose pose sur ube kuri bose, kuri abo bose bahagaze ku masezerano bayizera kandi bazoyabona uko asohoza. ce que le Seigneur Nicyo umwami yasezeranije promesse yuko amasezerano azosohoza nous. biciye kuri twebwe. Abikorino 2 igice cya mbere umurongo wa 19 gushika ku murongo wa 22. Ndabasaba bene data n'abashiki banje bakundwa, mwizere buri sezerano ryose, hanyuma muririndire kugusohoza kwaryo mu kwizera, kandi twese hamwe tuzoba mu gusoza mu guherahezwa, mu gutunganywa rwose. Umugisha w'Imana ishobora byose ube kandi ubane namwe mwese mu izina ryera rya Yesu. Amen. Amen. Oh, quelle douce mélodie Jésus a mise dans mon cœur. Je suis toujours avec toi dans la joie de la vie et les douleurs. Jésus, Jésus, Jésus. Le plus beau nom pour moi. Réponds à tous mes besoins. Me remplit mon cœur de rayons de soleil. Je peux me réjouir et crier de joie dans sa grâce. Il est mon endroit de refuge. Je verrai sa face avec joie. Dans la gloire, Jésus, Jésus. Le nom le plus beau pour moi. Réponds à tous mes besoins. Remplis mon cœur de rayons de soleil. Même si mon chemin passe par les eaux, je serai avec toi et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas. Jésus,
Jésus, Jésus, le nom le plus beau pour moi, répond à tous mes besoins, remplis mon cœur de rayons de soleil. Bientôt, il revient et me prendra avec lui dans la gloire. Et je pourrai aller au ciel et être avec lui pour toujours là-bas. Jésus, Jésus, le nom le plus beau pour moi, répond à tous mes besoins, remplis mon cœur de rayons de soleil. Tu es paix, joie et repos. Tu remplis mon cœur de rayons de soleil. Et je te crie un Alléluia.